bakundwa b'Imana nshuti bagenzi bino samirizi umuvyeyi wacu Bikira Maria Radio Maria Burundi ijwi ry'Imana hiwanyu ijwi ry'Imana iwacu kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatatu turi mu ndwi ya 30 mu gihe ca liturujia ya Ecclesia gisanzwe mu mwaka utagaburika na kabiri. Ijambo ry'Imana tugiye gusanga ahakurikira. Igisomwa ca mbere tugisanga mwibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani mu kigabane c'8 kuva ku murongo wa 26 gushika ku murongo wa 30. Izaburi dufasha kuzirikana ico gisomwa ca mbere ni Zaburi ya 12 canke 13 bivanye n'igitabo uri kurakoresha. Inkuru nziza ni inkuru za mukama wacu Yesu Kristu nkuko twayandikiwe na Luka mweranda mu kigabane c'13 kuva ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 30. Muze rero dutegeyo mu mukama atuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Yaga mukama umusavyi wawe aguteze yomi. Ivyo dusoma mwibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Nshuti zanje niko na mutima mutagatifu aradufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi ico twosaba ngo dusenge nkuko bikwiye. Mutima wenye n'ubwiwe aradusabira aniha iminihiro itagira amajambo. Usoma mu mishahana we aramenya ico mutima yifuza kandi arazi ko ico asabira beranda gihwanye n'ico Imana ishaka. Turazi neza ko Imana ifasha abayikunda abo yitoreye nkuko yabitegekanije ikabagirira ivyiza. Abo yashimye kuva na kera yarabageneye kuzofata agashusho k'umwana wayo kugira ngo uno mwana abe imfura y'abavukanyi benshi cane. Abo yigeneye nibo kandi yatoye, abo yatoye nibo kandi yagize intungane, abo yagize intungane nibo kandi yaninahaje. Iryo ni ijambo ry'umukama. Jeho nizigiye urukundo rwawe, Jeho nizigiye urukundo rwawe. Birabe nawe mukama mana yanje uhavunye ishure. Nkumura nyabuna noye guhunikira mu rupfu. Umwansi yoye kunkora kwitama avuga ngo namuganje. Abangeramiye boye kunezerwa nuko ndiko ndadandabagirana. Jeho nizigiye urukundo rwawe. Jeho nizigiye urukundo rwawe. Umushaha wanje utambutarike kuko unkiza. Shaka kuririmbira umukama kubera ivyiza vyose yangiriye. Jeho nizigiye urukundo rwawe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza y'umukama wacu Yesu Kristu nkuko twayandikiwe na Luka mweranda ni mu kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 30. Muri irya minsi mu kuja Yerusalemu Yezu yazaraca mu bisagara no mu mihana agenda arigisha. Sinzi uwamubajije ati mukama ubwo hazokira bakeyi gusa, nawe arababarira ati nimwihate ngo mushobore kwinjira mu muryango upfunganye. Ndababwiye yuko benshi bazoshaka kwinjira ariko ntibabishobore. Nyene urugo niyamara kwinjira n'ukugara namwe mwagumye hanze muzokwishinga kudodora ku muryango mumubwira muti mukama twugururire, nawe azobishura ati sinzi yo muturuka. Namwe muzoca mwitanganiza muti twahora dusangira indya n'inzoga kandi wahora wigishiriza kunami wacu. Azobasubiza ati je ndababwiye sinzi yo muvuye mviruhande mwa nkozi z'ikibi mwese. Aho niho hazobabarira n'abaryanyi imisaya, aho muzobonera Ibrahimu na Izahaki na Yakobo n'abahanuzi bose mu bwami bw'Imana, namwe mutabwe hanze. Kandi hazoza abava mu buseruko no mu burengero, mu bumanuko no mu buraruko baze kwicara ku meza mu bwami bw'Imana. Nuko rero harabahora arabanyuma bazoba bambere n'abandi bahora arabambere bazoba banyuma. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza y'urukiza.
bavukanye ntoreza Imana. Mu gisomwa ca mbere turacari mwibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Mu gisomwa cy'uyu munsi ijambo ry'Imana niryo nyene rije ritwereka riduhishuka ivyiza vy'igisabisho mu buzima bwacu. Akenshi igisabisho arahumenga kiraturemera, tukumva umenga kiraturambiye, mbere ukamenga turiko turatumwanya ko tubona umenga ntituciyumvamwo, ntitugikuramwo kumbure n'ivyiza twoshimye yuko biba vyavyiza nyene vyo gutangarirwa no guca twumva ibitangaza bikoretse bukwi na bukwi mu vyo dusaba, mu vyo duhereza Imana. Ariko tubanze dutangarira ingene igisabisho ari ubwa mbere igikorwa c'Imana, igikorwa ca mutima muri twebwe. Ngo mutima mweranda ngo niwe adutabara mu ntege nke zacu, kuko ngo tudashoka tumenya ingene twosenga. Ngaha rero hari icigwa ca mbere cuko nubundi kugira ngo igisabisho cacu ntigihave gicika icumenga turiko turazimiriramwo mbere turambigwa turemegwa. Ni vyiza yuko co kwama citabaza mutima mweranda. Mu ntango zaco tukimenyereza kwambaza mutima mweranda kugira ngo aze mu gisabisho cacu abari waduhumekamwo amajambo aroranye, abari we mbere anadukomeza kugira ngo twumve ko mu gisabisho cacu tucumvamwo akanovera kugubura n'Imana koko. Mutima mweranda tukamusaba ngo azatwikire igisabisho cacu. Erega haryo dutanguye gusenga turagwana n'intege nke zacu, ariko kandi nituvyibagire na shetani bugira haguruka ikatugwanya mu gisabisho, kuko izi neza ko tugiye guhura n'Imana tukaba tuyicitse uko, kandi tukaba turiko turasambura imigambi yayo. Irazi gukorera ku ntege nke zacu, irazi gukorera ku buruhe bw'umubiri wacu, igakorera mu bintu vyinshi bituza mu muzirikanyi, tukumva umenga ntitwumva akanovera, ntitwumva akanyamuneza n'ubuhigwe bwo kuba muri uyo mwanya w'igisabisho. Mutima mweranda wamumwiyambaza kugira ngo yamagufasha aherekeza igisabisho cawe. Ubwa kabiri nuko kandi igisabisho giheza kikatwinjiza mu mabanga y'umutima n'umugambi vy'Imana. Kumenya ayo mabanga si bimwe vyo kumenya nka bimwe tumenya mw'ishure, kimwe guteranya kimwe bingana bibiri. Oya, ahubwo ni mutima wenyene aheza katwinjiza mu vy'Imana ishaka, tukumva bituryohera, tukumva tuvyakira, mbere tukabikuramwo ubukomezi buheza bukadufasha kuringaniza ukundi gushasha ubuzima bwacu dushingiye ku ngingo y'ijambo ry'Imana, dushingiye ku gushaka kw'Imana. Mu gisabisho niho turonka ayo mahoro asiga ubwenge, uko kwihanganira ibiba vyose mu buzima, tuzi neza nk'uko Paulo yabivuze yuko vyose Imana ihereza kubikuramwo ineza ku bakunzi bayo. Kuba mu gisabisho nugukomera mu bukunzi kumwe n'Imana, buheza bukagabana ubwo bukomezi butuma turindira tukizigira Imana muri vyose, mbere no muri ivyo vyo tugerageza bigahakwa no kudusaza tukikorera agahuzu bakatujana kwa rojani, tugashobora kubitwara no kuvyihanganira kubera mutima w'igisabisho adukomeza akatwumvisha yuko turabana mu nzu kwa data, dusangiye kwa abana b'Imana na Yesu Kristo, kandi kubw'ivyo vyose data zoruhira kubihindukiriza kubikura mw'ineza yacu. Ni hata kintu na kimwe ku muntu asenga mukuri coshobora kumuca ivutu ngo kimutume asara agaturura muri ubu buzima, ukamenga ntagifise umwizero, ntagifise icyo ashingiyeko, ntagifise yava niyaja. Ivyo rero ni igikorwa ca mutima mu gisabisho, nk'uko Paulo yaje kubitubwira. Koko ni igikorwa ca mutima w'Imana mu mutima wacu. Ico gisabisho nyene nico duheza tukavomamwo izo nguvu mutima duha zikadufasha kubandanya twinjira mu buninahazwa bw'Imana. Ubwo buninahazwa bw'Imana si ubuninahazwa nka burya bw'abaninahaye muri bibi byo kuninahazwa kw'isi, abari mu mwakaka w'ibikayangana. Oya, bwa mbere si ico. Ivyo bizoza mu buninahazwa bw'ijuru, ariko ubu tukiri ngaha kw'isi nogira nti n'uburemere, ubukomezi, ireme ry'urukundo rw'Imana n'ububasha vy'Imana biba mu muntu, akuzura kamere y'Imana, imwuzuzamwo urukundo rumuvyaramwo ubuzima bw'Imana, rwa rukundo rw'Imana nyene rutwaye vyose. Ubwo buninahazwa, ubwo bukomezi, ubwo buzima bw'Imana bugatwikira uwaje mu gisabisho, bukamubamwo, bukamuhindura, bukamutuma muri buno buzima agumye umuhora ushira rero ubuninahazwa bw'umwakaka hariya mwijuru. Igisabisho koko ni igikorwa ca mutima w'Imana mu mutima uwemera, niho avoma kandi izo nguvu twumvise Yesu dusaba kagira ati ngo nimwihate muce mu muryango waga kugira ngo mushobore gushikira ubwo bukiriro bw'imyaka idahera, ubwo bukiriro bw'amaho. Gushikira ubukiriro bw'amaho no kwihata, nta ushobora
kwinjira mu bukiro bw'amaho nk'uko umenga yisanza bukorokeyemwo ihibambewe n'ugufata nkama iyo nzira itoroshe y'uguhangana n'ivyo vyose wamusanga umenga biragomba kutuzibiranya ku nzira itujana ituganisha mu buhigwe bw'imyaka yose, mu buhigwe buhoraho, mu bukiriro bw'amaho. Nta wigera bwinjiramwo nk'uko umenga ni nko kurya n'ukunwa, ukunyene Yesu yabigarutseko, ukunyene ijambo ry'Imana ryabigarutseko. Aba bagira bati twahora dusangira indya n'inzoga ngo hora wigishiriza mbere ku nami wacu. Ivyo byo kurya n'ukunywa twibuke ko ari vya bimenyetso vy'ukoroherwa, vya bindi vyose vy'uburyohe bwa hano mw'isi usanga umenga birasinziriza umuntu ntashoke abona akarenganyo kanyegeje muri ivyo. Ingene ahubwo ari wa muryango utamuruye ujana mu gaheza, kuvaho umuntu yinjiranywe n'igicumuro, kuva gicumuro ca mbere c'abavyeyi bacu Adamu na Eva, ukwinjira mu bukiriro bw'amaho twama tuvyumva nk'intambara, nk'inguvu dutegerezwa kuguma tuvoma mbere mu mukama wenyene muri ca gisabisho ngo dushobore guca muri uyo muryango waga, umuryango wo kurondera igitunganye koko mu nyonga z'Imana. Kuko wamusanga umenga ikituba hafi nuko kurindimukirira mu vyoroshe, mu vyo kuryoherwa bikavyara ubusinziriza mu buzima. Umuntu ntabacumva yuko anakinyotegwa no gusenga, ntabaciyumvamwo n'umutima w'igisabisho. Mbe none tweho ntaho usanga dutangaye umukama tubwiye ati nimumvireho mwebwe mwese mwankozi z'ikibi mwe, kandi twogira tuti twahora dusangira tunywa ku meza yawe meranda muri za ukaritsiya duhereza uko bukeye uko bwije. Ubwo ntaho wosanga naho mu kurya no mu kunywa ku meza y'umukama tuza twunzuye ububisha, urwanko, amayeri y'ukurenganya abandi, kurya imanza, kurya umworo, ukurya utagira hasaganiriza, umunoho w'ivyisi, ukurya no kunywa vyuzuye akarenganyo kazingamitse ubu buzima. Kandi wamusanga umenga kadutuma duhunikira ntidushake na gato nico dukomakoma ngo twitange ngo duhindure ibintu hafi yacu, ngo duhindure ibintu muri twebwe. Umuntu ahunikirira mu karenganyo nkako ntiyitege kuzosanga yahuye n'ubukiro bw'amaho, atagombye kukabura muri we uko kwihata kugaburirwa n'igisabisho ngo afate inzira yo kwinjira mu muryango waga, inzira yo kurondera igitunganye muri we no hafi yiwe. Yesu yanse kwishura iki kibazo cy'uyu muntu amaje ati ngo mbega hazokira bake, ntacyo yashotse yishura. Erega amwishuye ati hazokira benshi. Yohava aca yibwira ati reka niyicarire nirire nanje ninwera ataco ninona ndi mu bazokira. Agize ati naho hazokira bake cyane, umuntu yava yihebura akagira ati none nosha nokora iki nigora ngo ninjire ngo nce muri uyo muryango waga. Ariko inyishu Yesu atanze ni nyinshi twereka yuko naho umwe wese ugufata iyo ngingo yukwemera gufata inzira y'ubukiro bw'amaho, hakurondera kuraba ibiharuro vy'abazokwinjira canke abatazokwinjira, ahubwo kwihatira twebwe nyene kwinjira muri iyo miryango y'ubukiriro bw'amaho bwamaze kugurugwa n'inkuka ya Kristu ku musaraba. Mukama Yesu Kristu, shira muri jewe kandi ugumize muri jewe umutima w'igisabisho, kugira ngo name ndahavoma ubwo bukomezi bwo guca mu muryango waga, uwo muryango wo kuguma nigiza kure yanje no hafi yanje icitwa karenganyo cose, ico cose kikwima ikibanza vy'ukuri mu mutima wanje, kikima ikibanza ciza umuvukanyi mu mutima no mu buzima bwanje. Gumizamwo umutima w'igisabisho gihindura kikagumiza koko umukunzi wawe ku nzira y'ubuhigwe bw'amaho. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.